Chuti bakunzi b'abagwi ntara Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Ishirahamwe Uncle Found Tubura ryaratunganije kuva ku igenekezo rya 19 kugeza ku rya 2040 umugambi ugira kabiri wo gutera ibiti bibana n'indimo ndetse no kwambika imitumba muri komine ya Bugendana y'intara ya Gitega. Imivyaro y'ibiti 5000 yaratanzwe ku mutumba wa Cishwa biciye muri uwo mugambi nyene washizweho kwambika imitumba. Nkuko vyamenyeshejwe na David Bizimana ajejwe ivy'imigenderanire muri iryo shirahamwe, ico gikorwa cyo gutanga ivyo biti kikaba kigamije gutanga imivyaro y'ibiti bibana n'indimo bingana ibihumbi 100 mu ntara zitanu basanzwe bakoreramwo kugira ngo bashigikire umugambi wa leta wo gukingira no kubungabunga uburyohe bw'isi. Intara ya Gitega ikabizoronswa imivyaro y'ibiti ingana ibihumbi 34. Ibiti vyo mu bwoko bwa Grevea na Kariandra karivyo bitangwa. Tubura mu mugambi wayo wo gufasha abarimyi gutera kijambe no kubungabunga uburyohe bw'isi. Twarabonye yuko vyaba vyiza nuko abarimyi bagiye bararonka ibiti isange bana n'indimo. Ivyo biti navyo ahanini tukadutanga amagraveri ariko n'abarimyi duha imbuto za Kariandra, ariko uwo munsi kuko mwabibonye ibiti twashoboye kuzana ibiti vyo mu bwoko bwa Graveri. Aha aya ku mutumba wa Cishwa tuhazanye 5000, ariko intara ya Gitega yose iza kuronka ibiti bingana 34, ariko umugambi wose ni umugambi urabwa n'ibiti bingana n'ibihumbi 100. Tubura yashizeho umugambi wo kwambika imitumba aho ikorana nabo basanzwe bakorana no handa kuba abajeje intwaro BPAE kumwe na mugambi we Burundi urambaye, aho rero Tubura ica yiha akaryo ko gushobora gutanga ibiti bibana n'indimo kandi byinshi. David Bizimana arongera akavuga kandi ko uwo mugambi watanguye mu mwaka wa 2021 aho batanze ibiti bingana n'ibihumbi 50 mu ntara ya Gitega. Uwo mwaka wa 2022 naho bakaba baciye bagwizana kabiri ivyo bitigiri kugira ngo uturere basanzwe bakoramo mu gihugu cyose natwo nyene tuze dushikirwe. Uwo mugambi rero watanguye mu mwaka uheze. Uwo mugambi gitangura twabugiriye muri Gitega gusa muri komine Giheta, ariko ubwo twabonye yuko twobaza intara zose dukorana uko ari 5 kugira ngo batubwire ivyo bakeneye dushoboye kubibaha. Rero nije niyo mwiyo ntumbero rero twatanze ivyo biti, mumva ko tuzohose tuzotanga ibihumbi 100 mu gihe intara ya Gitega ikarasi ibihumbi 34. Dutanga ibitiro bibana n'indimo kubera yuko mumva ko dukorana n'abarimyi kandi bakafise mu mirima yabo twatifuza yuko babungabunga uburyohe bw'isi bakanakingira, ico gituma arivyo duheza tukabahereza. Rero abarimyi dusanzwe dukorana bobo dusanga dufise ukundi kuntu tubibaha. Uyu munsi bitwazanye nivyo mu mugambi wo kwambika imitumba, no kuvuga uratandukanye nivyo duha abarimyi dusanzwe dukorana. Kuko abarimyi dusanzwe dukorana bobo hari ivyo tubahaye bagashika batera, nivyo twabahaye bakagira amapipiniere mu mitumba yabo, ivyo barabitora bakabijana iwabo. Ariko abo dukorana bushikiranganje bwidukikije uburimyi n'ubworozi batubwiye bati birakenewe yuko mwoshobora no gufasha abandi barimyi bari nyuma y'umugambi kugira nabo bashoboye gutera ibiti bibana n'indimo. Nimwe ntumbero rero twimvire yuko ho cabaho umugambi wo kwambika imitumba aho dufata igitigiri kanaka c'ibiti tukayiha abo dukorana kugira ngo bashobore kubishira abandi atarabanwanyi basanzwe bakora mu mugambi wa Tubura. David Bizimana akaba yasavye abenege gutera ivyo biti vyose bahawe no kubibungabunga kugira ngo ntivyononekare kuko ari vyo bifasha mu kunagura uburyohe bw'isi. Icyambere tubasaba nuko ibiti vyose tubahaye bo bitera. Hari igihe umuntu azana ikintu ugasanga ntigifashwe neza kandi birababaje kuko twa twese ku ntumbero. Icyambere tubasaba nuko ibiti vyose barose bo bitera. Twabonye ko benshi baciye amabango bariko barabitera, nibabandanye kandi babitere vyose. Kumbuye nivyo batomara gutera uyu munsi bazotume barabaneje babitere. Aha igihe kiko kiragenda nico gituma tubizanye n'iki gihe hakiri kare kugira ngo imvura izocika aruko byamaze gufata. Rero kubijanye n'ukuntu bibungabunga naho murabona ibiti biba bikiri bitoyi kandi hazoba ari mu ndimo. Ni byiza yuko ejo baje bakongera bakarimira impeshi bo biraba ahubwo mbere bakabibagarira kugira ngo bibandanye bimera neza. Kumbuye n'ikindi gihe bariko bararima nyene bakazobiraba bakanabicunga kugira ngo ntagire nk'abantu bohava bavyonona, kuko ibi iya nivyo mu minsi iza bizobafasha kuryohora uburyohe bw'isi ngaha iwabo. Manirakiza Antoine arongoye ishirahamwe shigikira umurimi ryo muri komine ya Bugendana ku mutumba wa Cishwa basanzwe bakorana n'iryo shirahamwe akaba numwe yaronkejwe ivyo biti, arakenguruka iyo ngabire y'ibiti baronkejwe akaniyemeza yuko bazobikurikirana gushika bikuze. Iyi ngabire y'ibiti murabona ko ari ibiti vyiza cyane, turayikengurutse kanatsinda. Murabona ko twari twagize n'imikobeko anye bari batubwiye abafundi b'indimo yuko
tutegerezwa kugira gutera ku mikobeko ibiti bibana n'ibiterwa, kandi nabo muri Tubura niko kamo bama badutera. Rero turabakengurukiye kuko babaye abambere mu kuza kudufata mu mugongo, baduhaye imivyaro y'ibiti myiza cyane y'ingereveriya. Iyi mivyaro nkuko mubiriko murabibona turiko turayiteragira, kandi muri koperative turiyemeje yuko tuzoyikurikirana mpaka igiti gikuze. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, ntimwagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.